twaregeze kumva amakuru yuko mu gihugu ca Serbie hashobora kuba ari umugambi wo kurekura abarundi bagashobora kujayo ata visa isabwe. Ivyo twaravyumvikanye n'ico gihugu, ariko ingorane twagize n'abaciye bikikamukiza kugira ngo bonone uwo mugambi, kuko bose baca bafata inzira ya buraya nayo urabizi ntibashaka abo banyafrika bajayo. Twagerageje kubiganirako kandi dufitaniye imigenderanire myiza cyane ku buryo nibaza ko mwaravuze muti ivyo bigabo binini binini vy'ibijipe nivyo tubwira ngo twirirwa turahiganwa. Sindi kintu kisa nk'ico mwavuze excellence monsieur le président. Muri 2015 kubera cya gisoda uko cubatse uba ari gisoda national ntibashobora kugicamwo, baciye baca muri société civile. Société civile zica zihamagarira abanyagihugu baja mu mabarabara. Abanyagihugu buno munsi kuba babonye ivyabashikiye ingene kuraswa barashwe, ubu bakaba bari mu mpimba, abandi barahunze, ubu ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bakora nukudukenesha. Bandi ndiko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Se barundi nyene cubahiro umukuru w'igihugu mwebwe. Rero uwo mukuru w'igihugu vyabihangange bimugora nkande. Excellence monsieur le président, twebwe abarundi hindukirira amaso abarundi, utubwira abo bantu bose batugora. Excellence monsieur le président, ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Ewe 2019 nagiye muri mission Somalia, nagarutse itariki zero turuwa igihe kolonitera habaye ukugabanya abasirikare muri mission. Shikira kuri aeroport ku kibuga cy'indege, umudamu wanje yantelefone ambwira ngo sinkira umugore we wawe nakuviriye mu buzima ronderera ahandi. Aho je nari kuri aeroport widese active. Mwico gihe yafashe ikamyo araza pakira ture materiel y'indani mane yamfashije, ndavyumvishe na telefonye komanda groupe missile mon colonel, ndamubwira ati mon colonel je umugore yagiye nashaka mu mpikonje. Shitse mu Kirundo nagiye shitse sanga mu nzu nakamaramaza nta matira nimwe hari, nashitse njyama ku isaso y'igitanda ku ikambi y'igisoda kurondera komanda w'ikambi kugira ngo ndamwiture nk'umushefu ndabicyo yomfashe. Shitse sanga si hari, cyasaba nimero yiwe ndamutelefona, yanyishuye ati ndazi kuri nkozi y'ikiwe ukora amaraso ntukora amaraso ntusesa amaraso. Jambo antera kwibaza ntange nk'akarorero muri somene yari hariwe ivyo kugira isuku mu gisagara ku Musaga. Mwaravuze muti ivyo bigabo binini binini vy'ibijipe nivyo tubwira ngo twirirwa turahiganwa. Sindi kintu kisa nk'ico mwavuze excellence monsieur le président. Uwundi munsi naho mugendera abo muri OBR muravuga muti jewe abo ndahashize bose nsanga ari abanyonyezi, uwo ngize wese nsanga ari babandi nyene. Ikindi gihe mwagendeye mu Kayanza kubene gihugu bajejwe ibintu bijanye n'ubutare n'agataka, mwaravuze amazina abiri y'abadandaza, muravuga muti aba nibisuma batwara amabuye y'agaciro hanze. Hanyuma mucamwongera muravuga ngo nabasazi. Excellence monsieur le président, mwatanguye ijambo ryiza cyane ati ngaha turi imbere
y'iziko. Mu Kirundi ciza baravuga bati umwami agirwa n'abagabo. Jewe iyo ntango y'abagabo ngira ndayishemwe umukenke ndayisome koko. Excellence Monsieur le Président. Mu bisanzwe umwami kuva kera yanyasabwa kandi n'umukuru w'igihugu uno munsi arasabwa, ariko ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'igihugu cyose jewe ntaco nisabira ku gahanga kanje. Nyene cyo mukuru w'igihugu tubanze dusangire umwihwezo kuko ndadaye nyene icubahiro ndadaye mukica mu 1993 yishwe n'igisoda. Muri 2015 kubera cya gisoda uko cubatse uba ari gisoda national ntibashobora kugicamwo, baciye baca muri société civile. Société civile zica zihamagarira abanyagihugu baja mu mabarabara. Abanyagihugu buno munsi kuba babonye ibyabashikiye ingene kuraswa barashwe, ubu bakaba bari mu mpimba, abandi barahunze, ubu ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bokora, icyo bakora nukudukenesha. Bandi ndiko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Ubu rero bazotwima igitoro, bazotwima amadolare, ivyo tubimenyere babikore mugabo barundi twifate. Excellence Monsieur le Président, uno munsi ego ndiko ndagitarira ego ariko turabe ntidutwara umwanya munini kuko abarindiriye ni benshi. Ego nyene cubaye mukuru w'igihugu uno munsi impamvu re yatumye nza kuvuga ivyo bintu nuko umukuru w'igihugu cuno munsi ndamubona nkande. Umukuru w'igihugu cuno munsi ndamugereranije nibihe sico kimwe no kurinda daye kubera igisodo uno munsi kirubatse neza. Umukuru w'igihugu cuno munsi domako wowe tugiriye neza. Pardon? Vuga icyo nshaka gushikako. Icyo nshaka gushikako numuti w'ibisuma bihanze igihugu uno munsi. Chako rero kuri uwo muti. Ego uwo muti rero Excellence Monsieur le Président nyene cubahiro mu guhura igihugu. Mwebwe abanyagihugu twarabatoye. Twatoye mu president umwe se Barundi nyene cubahiro umukuru w'igihugu mwebwe. Rero uwo mukuru w'igihugu vyabihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président nimwe mwenyene twahaye ijambo twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Nyene cubaye umukuru w'igihugu twebwe abarundi hindukirira amaso abarundi utubwira abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. Murakoze. Excellence Monsieur le Président ikigira kabiri umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye ni izina ry'Imana jewe ndagukunda trop. Sozera turabe musozera. Mwaravuze muti Uburundi ni Edeni. Excellence Monsieur le Président nivyo Uburundi ni Edeni. Nta wundi muntu azogira Uburundi Edeni atari Excellence Monsieur le Président de la République. Oya si leta mvyeyi kuko muri leta mvyeyi twarigeze kubona hariho umuntu afise imiduga amajana n'inza amajana
twarigeze no kubona umushikiranganje yavuze ati uburundi burafise inka zirafise Rift Valley. Mugabo iyo Rift Valley ntitwayibonye, yakijijwe nuko nyeniteka yari umushikiranganje w'intwaro hagati yavuze ati turarya inyama, kandi Rift Valley yaciyikira. Ntibifasha gusa mwene kushiramo imitahe, bifasha igihugu ko haratangwa amakori, haratanga ubuzi, eka ndetse birashobora gusunura n'igihugu ko turashobora guhingura kubyo ushobora gusanga no hanze y'igihugu dushoye hama n'amafaranga mva makungu akinjira mu gihugu. Rero jewe igisabo canje nashaka ndabasabe mudukomorere mutugabire aho dushobora gushinga ihinguriro respect ama norme nkuko twabishikirije ubushikiranganje bw'inyubako mu gihe mwosanga byoshoboka, kuko biravana nuko biba bisanzwe bitunganije, kugira ngo natwe turabe yuko dushobora gufasha mu bikorwa by'iterambere. Murakoze. Uwo mugambi usanga waramaze kwiga neza, urungikire umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro niwe azoca gufasha kuronka aho mukorera uwo mugambi. Ubisanzwe abantu bose bafise imigambi y'iterambere, leta nayo irabafasha kuronka aho mukorera uwo mugambi. Rero muraca mwandikira ubushikiranganje bw'ubudandaji. Uw'inyubako wewe ntamenya izo nyungu, ubudandaji niwabizi, niwazi ubudandaji n'amahinguriro, niwazi akamaro k'uwo mugambi, niwe rero aca gufasha kurondera aho ukorera uwo mugambi. Murakoze cyane gose, munkundiye mumpaye umuntu tumwe gusa sindenza. Ubushikiranganje bw'ubudandaji twarabwandikiye nabwo nyene baraduha reconnaissance industrielle turayifise. Oye nibo barero bazoca gufasha kugira ngo bakuronderere aho uzokurangurira uwo mugambi. Kubera igituma ndabivuga gutyo, hariho igihe nk'ubu usanga amahinguriro ari mu makarti, mugabo ubushikiranganje bw'ubudandaji burazi ibibanza bigenewe amahinguriro. Nico gituma ndakubwiye yuko uca kuri bwo, hanyuma bugaca bukorana n'ubushikiranganje burabe ivy'amatongo kugira ngo barondere aho uwo mugambi ukorerwa. Murakoze cyane gose, ndabashimiye. Naho ntare nakivuze ihinguriro no musi wadusare dufise turakotesheje muri quartier industrielle ibujumbura. Ndabashimiye. Murakoze gukurikira, tubasabe n'ukuri muze muranyarutsa umuntu aduge ku kibazo afise atarinze gusigura. Jewe nitwa Ntihabose Soleil, nkaba mvuka muri commune ya Mpanda, ni zone ni Buringa, umutumba Buringa, quartier ni umusozi ni Kagaragara. Jewe twebwe dusanzwe dufise ikibazo cha OBPI, aho OBPI yarenze amatongo yayo ikinjira amatongo kama twavukiyemo kuva kuri basogokuru na basogokuruza. Nyene icubahiro twarituye ibiro by'umukuru, ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije, atwishura yuko ico kibazo kimurengeye kuko ngo babikurikije ngo baciye bisunze itegeko ganye n'icubahiro. Turakurikirana turandikira presidence yaragerageje kuza ku matongo, harimo uwitwa Karegwa, haraza n'uwitwa Senere, baratwumviriza. Bamaze kutwumviriza, n'ubu nta kiravamo. Aho abandi basohoye amasuka, twe twikoreye amaboko, ntitwigeze tuja mu mirima kuko tutemererwa no kuyinjiramo iyo mirima. Ico nico kibazo dufise, kuko gushika n'uno mwanya OBPI iri kiraca imikobeko muri ayo matongo kandi tutaratunganirizwa. Murakoze. Murakoze, ico turacakiriye. Nibaza ko narigeze kuhaca barakimbwira, hanyuma turavuga nico ituma baje kuraba neza ivyo ari byose muzotunganirizwa. Murakoze, nitwa Nduwimana Salvatori Bantazira Bwama, mvuka muri commune Muramvya na zone Muramvya muri quartier shasha ya Mubarazi. Turabashimiye nyene icubahiro kuri uyu mwanya mwama muha abarundi murongoye muganire ivy'ubuzima bwubaka igihugu. Benshi namwebwe nyene icubahiro mwagarutse ikibazo cy'umutekano kijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Twebwe nk'ugwaruka aho nari nicaye abo twaganiriye hariya muri tribune, twagomye tubazanya timbega none kugwaruka ari twebwe nguvu z'igihugu, ariko tukaba tudafise twese
amahirwe yo kwinjira mu nzego zo kwivuna basi no mu gipolisi nyene icubahiro vyoba bisigura ko ataco twomarira igihugu mu kubungabunga amahoro n'umutekano ko tuzi ko ari twebwe nguvu kandi ari twebwe benshi mu gihugu. Rero nyene icubahiro nk'igisabo twashaka mudutabare mutubwire ingene twohagararira neza umutekano ku munsi ducungere neza iryo terambere ryacu. Nyene icubahiro bibaye ngombwa hajeho n'igisata c'abasivile baba volontaire basahirize igisirikare n'igipolisi bibaye ngombwa. Murakoze nyene icubahiro. ngira ngo wari wanyumvise umunsi duherukana n'abagize inzego z'umutekano, ico gisaba urwaruka rukimaze ko iminsi imbere ruvuga ko twatebeje, bati nuko twiteguye iminsi yose. None rero ico gihe narabivuze nti ndazi ko urwaruka rutagiye mu gisata no mu gipolisi nabwo ruba rushaka kwiga ingene ngo cungere umutekano. Twarashizeho ico gisata ubu, mbere ndazi yuko twamutegetse yuko batangura vuba na bwango kwigisha kugira urwaruka rw'u Burundi rwige gukunda igihugu, rwige no kumenya yuko igihugu cigurwa, yuko abantu bacigura. Ndabakengurukiye ahubwo kuri uwo mutima mufise ukumva yuko mutereza kwitangira igihugu. Dushaka yuko mu Burundi urwaruka rwose ruzokura rufise uwo mutima wo gukunda igihugu kandi rufise ubuhinga ukwiye. Ubu rero mu minsi ya vuba ndazi nte tuzoshika mu kwa kabiri utarabona ko batanguye kubatuma mu ntara mugende muronke ivyo vyigwa. Murakoze cyane nyene icubahiro. Murakoze kuma ijambo. Jewe nitwa Moise Dusenge, ndi umwe mu rwaruka rukiri ruto cyane ariko riko ruragerageza kwirondeza. Mu kwezi kw'indwi twaregeze kumva amakuru yuko mu gihugu ca Serbie hashobora kuba ari umugambi wo kurekura abarundi bagashobora kujayo ata visa isabwe. Rero nyine icubahiro mudufashije muri iyo minsi iza bikunze bakavyemera, je nimvira yuko urwaruka rumwe rumwe byobafasha bamaze gushikayo, bamwe baronse uburyo bakabandanya ivyigwa bitandukanye. Murakoze, kazo canje nico. Uvuga kuja kwigayo? Kuko hari abavyifuza bakabura uburyo. Erega ivyo twaravyumvikanye n'ico gihugu, ariko ingorane twagize n'abaciye bikikamukiza kugira ngo bonone uwo mugambi, kuko bose baca bafata inzira ya buraya nayo urabizi ntibashaka abo banyafrika bajayo. Hanyuma bica bituma rero baca bo babona nabi ico gihugu ca Serbia gitanga iyo nzira y'abajayo. Nico rero twagerageje kubiganirako kandi dufitaniye imigenderanire myiza cyane ku buryo nibaza ko ubushikiranganje bukigejeje kure. Muga murumva nabaciye batoba umugambi mu gihugu ca Serbia coco kirashaka ko abarundi bajayo n'abaserube nabo bakaza mu Burundi atankomanzi. Rero ni ikibazo c'imigenderanire tubandanya dukorerako. Urakoze. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa. Ciwe nitwa Ntunzwe n'Imana Sofriano, nkabamva muri Muhanga, ni muri komine Rango. Ico ntanguye gusaba ni uko wewe Sebarundi no mu matora akurikira uko yari wotogwa, kuko iyo twihweje ukuntu ubutungane bumeze by'ukuri turabona ko umenga twebwe benshi tudashikiriye wewe Sebarundi dusanga umenga ntidutunganirizwa nyakubahwa. Yego nk'akabazo ka mbere, nk'ubu jewe mfise ikete bampaye kugira bazoze kwitongo, barimpaye ko bazoza mu kwindwi ariko kugira n'ubu vyarase. Vy'ukuri ngiri rero nkaba nibuka twebwe nk'ikintu ahanini turondera nyakubahwa Sebarundi, warigeze kuvuga uri mu munsi mukuru w'abakenyezi Igitega. Uko wecu usaba nuko baza gushira mu ngero urubanza rwaciwe. Yego bakaraba ukuntu twarenganijwe ubugeregwa, kuko nyakubahwa igihe wari Igitega mu munsi mukuru w'abakenyezi mu mwaka w'2023 warivugiye yuko abantu bafise
abavyeyi bavuka ari abakobwa gusa ko bose aturirwa itongo ryabo kandi igihe wabivuga naciye ndabiraba mu bitabo vy'amategeko kurya wabivuga no mu mabibiriya hose biriyo ariko nyakubahwa tukabura ubutungane none turagusavye nyakubahwa uturenganure kuko ni wewe twizigiye none we kutari umukobwa ingorane zirihe niwo mwubakanye canke ni wewe nyene n'abavyeyi banje bavuka ari abakobwa gusa vy'ukuri n'abakobwa gusa hari ingorane ninde wundi yaciye ari batwara iryo tongo umuhungu wabo ni waca ashaka ngo abagirire ubugeregwa ngo ako bafise bagume ariko bafise kandi mikopi dufise baramubajije waturenganya ngo erekana karimbi k'ubugeregwa aca yishura ngo nta kahari hari iyi nzira ishika ku mwonga aho vyari vyerekanye ko kandi babwire yuko ubugeregwa bwaraciwe mu Burundi yego nyakubahwa n'umuntu agishaka gukurikiza ubugeregwa naravuze yuko tuzomuca amande kugira ngo nawe amumanyurire itongo hanyuma abakobwa bavukana itongo n'igiwabo umushikiranganji w'ubutungane tuma bagenda bashikeyo ntawugabura n'uwo batavukana nyakubahwa murakoze cyane by'ukuri ntawugabura n'uwo batavukana bazoca baza kuraba nyakubahwa murakoze nta bindi norenzako kandi nagira mbwire n'abandi bavyumve abagabura itongo ntibabavukana kandi abavukana nabo kirazira kugunda uwundi kirazira kugunda kuko murazi ko mwamungana imbere y'itunga ry'abavyeyi yego no mikopi turabifise nyakubahwa ngo nta karimbi kahari k'ubugeregwa vy'ukuri biranditse wahejeje bazoca murakoze cyane murakoze cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi je nitwa Kapare Chef ndayikengurukiye Salim Mohamed H.E 22 dola matricule batayo infantile la Kisre je mpagaze ngaha ku kibazo kingo n'imiryango no kuvuga jewe 2019 nagiye muri misi Somalia nagarutse itariki zero turuwa igihe koronitera habaye ukugabanya abasirikare muri misi shikira kuri aeroport ku kibuga cy'indege shikaniga harishuri twashikiyemo groupe misile tumaze kwiga nk'imisi 3 irenga umudamu wanje yantelefone ambwira ngo sinkira umugore wawe nakuviriye mu buzima ronderera ahandi aho je nari kuri aeroport widese active mwico gihe yafashe ikamyo araza pakira ture materiel y'indani mane yamfashije ndubaka inzu nari nubatse mbamwo nini kandi nkwiye fise ivyumba bishika nka 5 inzu y'imetero 15 zuburebure kuri nefu edimi nkashangira n'abapangayi 8 ndagera korotire hajya mu Kirundo je mvuka mu Kirundo muri commune Busoni hama nubatse ngaho rwanda yasinze nkayo ku hotel mwico gihe ndavyumvishe na telefonye komanda groupe misile mon colonel ndamubwira ati mon colonel je umugore yagiye nashaka mu mpikonje shambari ati ni kwa gatandatu rindira amakonje ni kuwa mbere ndagenda ndasaba ikonje ndaduga mu Kirundo shitse mu Kirundo nagiye shitse sanga mu nzu na kamaramaza nta matira nimwe hari nashitse njyama ku isaso y'igitanda ndazinduka mu gitondo kwikambi y'igisoda kurondera komanda w'ikambi kugira ngo ndamwiture nk'umushefu ndabicyo yomfashe shitse sanga si hari cyasaba nimero yiwe ndamutelefona yanyishuye ati ndazi kuri nkozi y'ikiwe ukora amaraso ntukora amaraso ntusesa amaraso naciye nkupa telefone ndagenda kwa komiseri provincial ngezeyo komiseri provincial arampanura ambwa ati genda ndaguhe upeji ajye kugira PV interrogatoire ivyibwe yaraje arandika ibintu bantwaye vyose byo mu nzu aje kuvyandika ndasaba ati none ko asanzwe adandaza fisi duka nadandaza ngaha mu gisagara cya Kirundo jewe nkabashaka kurara hasi munsabira matera aranzanira matera ndaryama maze kuryama agakonje gaheze bampaye convocation y'umunsi umwe yo muri sentare y'intango nitabe sentare y'intango ya Kirundo kandi umategeko twatuzi ko convocation baguha nk'imisi 8 n'imiburiburi ugategura ukajya kwitaba warose umwanya wo kwitaba urubanza
ntivyatevye uwo munsi sinitavye kuko ikonje yari yaheze niko ndasubira ariko mudasiguye cyane uno munsi musaba ikinye n'icubahiro icyo nsaba nyine icubahiro kuva icyo gihe kubera inyuma hariho umutegetsi abiri inyuma koroneri sinshaka kumuvuga izina yarakoresheje ingufu zose urubanza rw'iwanje muri sentare y'intango ngiye kuburana rutajya no mwidonido ngo nsabe icegera cy'inama y'umuryango baciye barushira mu ngiro bandika ko atsinze bamuhaye divorce bamuhaye amazu yose ko ari ukugurishwa tukagabura amafaranga muri icyo gihe naciye nunguruza njya muri sentare nkuru y'igihugu mu ntara shitseho ndatanga ibirego umudamu ariregura saba ko noja mu idonido ry'urubanza aho icegera cy'inama y'umuryango umugore n'umuetranje n'umunyarwanda kazi muri icyo gihe nkitanga ibirego banyobirije ko mburana ndavuga ati shobora kuburana hatabaye icegera cy'inama y'umuryango icyo ntigikunda byaradufashije bagira icegera cy'inama y'umuryango kibaye ubwo nyene bampaye convocation nari kabonga tubwire uno munsi urubanza narugunguruje ruja muri sentare ntayinyuzwa muri gasambura manzi bararuciye inshanandika muri revision rugeze ku mushikiranganje w'ubutungane muri revision ego maze kujya muri revision ubu riko usaba iki ubu icyo saba revision bayikora n'ingoga cyane icyo saba muri revision naciye shikayo sanga umuntu bashizeyo yitwa inspecteur general ya telefonye ndi mu Kabezi ti ejo mu gitondo nari na depojero 6 z'ukwezi kw'icumi tutararonka nimero y'urubanza umudamu yaciye banza guca itongo ry'iwanje rya mbere inzu ziwanje bashashaka impapuro zo kurigurisha insha ndasaba barabibanza barabihagarika amaze ku telefona uwo mu inspecteur general nasanze ariwe yatangwe ku telefona nkiri mu ntango y'urubanza ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye procureur ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye gouverneur ko kizira ko nduga mu Kirundo nta telefonye komanda w'ikambi canke umukuru w'igipolisi mu ntara baca bandika ikete yuko kizira ko njya ku metero 200 y'ibintu by'iwanje n'inzu twumvikana umushikiranganje utungane urigera mushikeza ico kibazo namwandikiye aranansomera message ndabishima cyane uko naho nandikira abashefu beshi ntibashobora kunsomera na message aranyishura none wumva birahera bo nayishimye kubivuga maze imyaka 3 mpanze mbibujumba nahungiye mu Kamenge nagiye mu Kirundo kuraba izo mpapuro ko bazimanuye polisi wo mu Kirundo procureur atara ujya bakuye yampamagara igipolisi haje abapolisi 12 harimo komiseri provincial bacabaja kumfunga mu gashu atana biedo kutari ikintu kinidanga cyo bakimfata nuko mpagaze mwitongo giwanje maze gufungwa icyankuyeyo inshansha muri association abariraye bariruka baragerageza bankuye mu gashu saa moya z'ijoro komanda w'ikambi wo mu Kirundo arandibera imana imwongera reka kurandira cyane ministre w'intwaro hagati ico kibazo kijanye no kuba mu Kirundo nagikurikiranira hagufi hanyuma ministre wa justice nawe ico kindi kijanye n'urubanza ntikiradadanuka mugabo babe bararaba ntagira ivyo nonekara murakoze cyane kuko nasaba ko atungurisha izi nzu nizo mfise ko ngira mpasi yone sinzoshenja mwibarabara ndiko ndasaza murakoze murakoze kwakira abashaka kuganirizanye n'icubahiro baciye ku mihora ya telefone tubibutse inimero baza gutelefonako ni 77 amajana 719 amajana 467 canke 77 amajana 719 n'amajana 468 ukurikira ngaho imbere anyarutse murumva ko duhava twakira abandi musongore mudomeko ntuce hirya no hino domako ko kibazo office kugira ngo abagenzi awe nabo bashikirwe hande murumva ko iminota iri kwirabajana urakoze nyene cyubahiro kumpa kano kanya ikibazo je nitwa Harerimana Desire mvuka ku mutumba wa Sororezo aha mu ntara ya Bujumbura ikibazo kinzanye ni kwizina ry'abanyagihugu 127 abo banyagihugu 127 twebwe twarasahuwe amatongo yacu hama twari turi butungane tubuze uko tubigenza
turamaze kukwandikira inshuro zishika zitatu ariko dufashe ino ntambuko yo gushika ngaha twibajije ati mbega amakete yaragushikiriye amatongo aramaja iryo tongo ramaja ayo matongo ari hajyanye ku mutumba wa Sororezo munkundiye novuga n'amazina abayabayemwo abayicayemwo ni uwitwa Irakoze Flora, uwitwa Guillaume Bunyoni, uwitwa Ntavyo Hanyuma Pio, uwitwa Sinankwa Denise, uwitwa Tuyaga Herman, uwitwa Wegerora, uwitwa Rufyikiri Gervais, uwitwa Uwiragiye François, uwitwa Mbazumutima Martin, uwitwa Niyombare Godefroid, uwitwa ntaho ndabasigiye Serge. Turabona urutonde murarufise nimushikirize ikibazo cyane. Reka nakubaza. Ego. Hajya ahantu mwataye ko habajyana. Ni kera cyane twe niho twavukiye. Naba papa niho bavukiye. Ikete nabonye abantu banditse n'abantu leta yigeze badeplashije kubera ingwano baza kubaho hanyuma bashaka kuhagira kwabo kandi ari leta yazanye abo bantu kubaho abo nibo bigeze kunyandikira ndavuga none leta we yaragusembereje ahantu waci wita gwawe ubwo nturi muraho. Murakoze cyane oya haba namba ahubwo abo nyene abo twaraburanye kugeza muri sentare ikimanza za leta kugeza abo aho babona ko ibyo babatumye bibagoye baca barasokora. Ico kibazo kubera maze kumva abo bageze kwandika biro juridiki wanje muce mumwumviriza turabe ko bihuye na babandi bashaka ko hihagira kubera leta yari yarabahayeho yarabasembereye kubera barabadeplace bavuye hari hejuru muri rirara nyaku biro juridiki baca bakuraba ntusarara inyishu zociro nyakubahwa ubwo rubanza ruri kuri RCA RAC 4039 erega nibindi kubwiye hari habo muca muvugana ngaho. Murakoze nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi. Jewe nitwa Nsengiyumva Dieudonné naje nturuka muri commune Isare zone Kiramajasha umutumba wa Rubaya. Ikibazo mfise ni kibazo cadushikiye itariki 8 ukwezi kw'icenda 2022 aho twahuye n'ikibazo turahisha ivyuma vyacu vy'amamoto kuri station Bupepe Kamenge aho basanzwe biyita kuri 11. Nyakubahwa nyene icubahiro twarituye ubutungane twisunze ikete ryo kuturemesha wagiye utwandikira uturemesha ko uvuga ko abajejwe amashirahamwe y'ubwishingizi n'abajejwe intwaro ko boje hamwe tugashumbushwa kw'ivyo vyuma vyacu vyahahiriye atanumwe arenganijwe. Imyaka 4 igomba ihere twarituye sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa aho baduhebuje mwene station bamubajije icatumye atodudekararira aremeza neza yuko station atategeko rihari yuko atunga asirasi aremeza neza ko igitoro yadandaza nubwo hadutse umuriro aravuga neza yuko yari nk'imeza adandarizako irengarenga atacotuma tumuburanya. None nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu turarusha aho sentare yaciye ifata ingingo ituremeka ko tuzoriha amande n'igarama ryose kandi twarahaburiye ivyo vyuma twara abantu bashika 113 bahagiriye ikibazo. N'ubu turarusha nyakubahwa twagomba mudutunganirize mudufashe muzoba mukoze. Akandi kabazo ka nyuma ni kibazo kijanye n'ibarabara rija kw'izone nshasha ya Kirama
iyo zone nshasha ya Kirama ni zone nshasha iheruka gushigwaho mu mugambi mushasha. Hasanzwe hari ivuriro, hasanzwe hari n'amashure, ariko iyo hagwaye umuntu bakamujana ku ivuriro biragorana ukuntu bashobora kumwunguruza kugira ashike ku bitaro bikuru kubera ibarabara ritarengana neza. Mwodufasha, benshi baramaze gupfira mu nzira babateruye bivanye nuko babuze ubutabazi bwihuta kugira babatabarize. Kandi nyene kwiyo zone ya Kirama nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi hasanzwe hari umujyano w'imbibe, urubibe rwa Muramvya n'urubibe rw'iyo zone nyene Kirama, aho hamaze igihe hari intambara, bamwe bavuga ngo twebwe aha ni wacu, abandi ataha ni wacu. Aho abari muri zone Bugarama bafashe ingingo yuko binjira ku mutumba wa Kabya na Gatebe bisanzwe biri muri zone Kirama, bavuga yuko iyo mitumba itegerezwa kuja muri quartier Bugarama. Harabaye imishamirano, abantu barashamirana, mbere ndetse n'abahakomerekera barahakomerekera. Ivyo bintu rero ntituramenya umuco wavyo, ntituramenya nuko bizotora umurongo. Twagomba ico kibazo muze murutunganirize, umuntu amenya aho twagwa n'ubundi amenye aho twagwa. Mwoba mukoze, ikibazo canje ni ico. Murakoze. Umushikiranganje w'intara hagati yahejeje kucumva ico sigwanyo, ico nabajeje intwaro nibo bakibanguranye. Hama kuri ico ubwo rubanza mufise nabwo bamaze kugwandika bakurikirana barabe ivyari vyigene bimeze. Murakoze nyakuba. Ukurikira. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo canje mwitondore. Zina nitwa Nahimana Felix, cyane nturuka Ngozi, izone ni Mugomera komine. Ezindwi ndayibonye namaze kuyiha abayitondesha ku murongo. Murakoze sinzi ko atabaraza kubabaza ibibazo noba nararungitse hahezindwi imwe. Ni murakoze kandi niho nagira nuririre nyene abo baraje Gihanga. Oya muri iyi ndwi hariho abaje ubwa mbere baratanze raporo babimpaye nca ndabaha intumbero y'ingene bagiye gukora. Haheze indwi ico kibazo rero ntigirutesha umwanya kandi kizacabaza kuronka intumbero. Sawa murakoze, ariko ngira mbandanya ikindi. Twari dusanzwe tumenyereye ko iyo amatora arangiye inzego zazifite ibikorwa zakoze mu kubisikanya, ngira ngo barabwira ati je byo naranguye nibi. Rero tukababazwa nuko umushikiranganje n'hagati mu gihugu yarasohoye ikete afatikanye n'urwego rw'umuzo w'abarundi arandikira buramatari. Iryo kete riko riraburizwamwo, kumbure ntishobora kuja mu ngiro kuko hari ibihangange tudashimye kuvugira ngaho kuri mikro. Vuga dosiye ariyo ikete ni kete nyene. Vuga uti umushikiranganje w'intwaro hagati yabwiye buramatari agira iki mugabo tubona kitaja mu ngiro. Urakoze cyane. Umushikiranganje n'hagati mu gihugu yategetse buramatari ko akurikirana ibikorwa by'iyo koperative, hanyuma agakurikirana n'ibikorwa by'abo bene gihugu bibwe bitwa abakiriya bahabwe uburenganzira bwabo mu gushinga amakoperative ni nani. Hanyuma uyo kubw'Imana Vince ku kibazo c'uko akora na SRD mu kibazo kijanye n'ivy'amazi ko abihagazemwo, abene gihugu bonye n'ubwabo batore ababaserukira mu ryo hanahanwa y'amazi. Rega nubundi uri kuri ya dossier nakubwira namaze gutanga ntumbero, rindira ubone ibivamo ko nubugarutse kuri ya dossier nyene naramaze kwitangira intumbero. Ubu rero rindira baze uzobona ingingo zifashwe kuri ya dossier. Sawa murakoze. Ivyo vy'amazi narabivuze ko ikintu, ivyo mirima narabivuze ko ikintu, ndazi yuko muzabona ariko barabatunganiriza. Murakoze cyane. Ukurikira. Murakoze mukuru w'igihugu umuvyeyi wa twese. Iyo ni indinganizo ya leta kandi biradufasha.
ariko rero turiko turaraba muri kazafu aho ni ku nani kazafu turiko turiyumvira tuti kazoza kintegekanye mu bodo kazoza dembere ka dembere swasari murabona yuko nk'ubu hariho ivyashitse turabonka bene wacu ngaha bavuye muri Kongo barahungira za Rumonge barongira hoho barashikaho ariko ariko atabaza ba mustanteri bati abantu batubanye benshi babura amatari barabibona twebwe twashaka nk'umutima w'ikigobwe ko umuntu amuhaye indaro akicwa n'inzara twese ngaho wotanga ikiro kimwe c'ifu inusu y'umuceri abo bantu tukabishira ahantu ku buryo intara yose igira ikigega c'intega bizoza cyangwa bishise nk'ivyo oya duca tuvuga tuti abajeje intwaro ikore ngahaye kuko HCR irateba nk'ubu mwana umvise ingene bishizo merase kandi mustanteri Rumonge ariko aratabaza ngo turacavyiga ko shika abantu babaje bapfa bishwe n'inzara nyene cyo dusaba yuko rero ubwo rwego gojaho ariko amashira hamwe atawegamiye tugafasha na twebwe kugira ngo ico gikorwa kigende neza tugakwiragira tukitanga mu ntara zose mu makomine yose isha gatatu nicerekeye ndabangura ko nicerekeye ubutungane burya abacamanza benshi barabwidogera ariko si kubitezwa kugenda je nakoze muri sena y'imanza za leta do kuri 87 ugiye kurikiza urubanza abanyagihugu bose barashimye muti vyagenda gute wasanga abantu bose batuje bari satisfait urari imigwi iteranye watsinze watsinzwe ugaca usanga agira muri inspection generale yani cyubahiro umukuru w'igihugu nka kazafu turabasavye kujya magize inzego z'ubutungane zindi mudufashe yuko inspection generale itobi Bujumbura gusa yoja mu ntara kujya ari zitanu igacikorana n'abajejwe intwaro mu yako bina abajejwe ubutungane pas procureur uvuga inspection generale de la justice inspection generale ubugenduzi bukuru ubutungane nababwiye ko aho bukera murabona ingene bitunganijwe izo ngorane mufise tuzosigara tugwana n'ibirarane dufise mugabo turabona ko ubu bizaba bitonze iyo inspection generale kurarondera nakubwiye ni ubugiye mu ikomine uzobona ubujejwe urwego rw'ubutungane ugiye mu province uzobona ubujejwe urwego rw'ubutungane mw'izone uzobona ubujejwe urwego rw'ubutungane ku mitumba hoho urazi yuko hariho abahuza ivyo rero si ikibazo gikomeye twamaze kubona intumbero hanyuma ibindi wabajije solidarite abarundi ahubwo nagira nsubire ndabatera kamo ndabashimira kuko twarabonye nka Eklezia Katolika iri kwiregeranya ibifungo guha impunzi twarabonye amashirahamwe amwamwe ariko aregeranya imfungurwa abashirizo mpunzi zavuye i Kongo nagira n'ubusabe intara zose murazi yuko dufise umutima wo gufatana mu nda izi mpunzi zavuye i Kongo tugerageze tuzifungurire kuko abarundi ndazi barafise imfungurwa nitwa dufise imfungurwa hanyuma ngo twakire umuntu tumuha indaro hanyuma aca dusonzerako rero nteya kamo babura amatari bamwe bose baze baragerageza begeranye ibifungurwa ndanzi biriho nibavyegeranye hanyuma dushobore kuramira izo mpunzi kuko n'abakongomani mugabo n'ababanyi ejo aho bukera natwebwe tuzobakenera kuko umubanyi mwaba mukeneranye hama mu kurangiza shaka kurangira ko benshi barabakeneye nifuzanye n'icubahiro kubasaba umubonano awi ku rumwero kuko hari umugambi dufise nazi amazi arashobora ntibagira ibumbeho mvuka muri komine Mbuye zone Gasura umutumba Kigabiro ku mugambi twifuza gukoreraho hamwe tuzobegera mukaduha impanuro mukaduha n'abahinga budufasha mu bamukoze mu ntara urazi ko ndakuze yego ndakuze hari n'akabanga ndakubikiye ntovuga ngaha uri kuravuga iby'imigambi ndazi naribanga ntavugira ngaha rero nzokurondera murakoze mugari higi uzosa gutaryohewe gose